nagira ngo tubanze duhere ku bikorwa by'Imana by'ukuri. Byose ni iby'Imana, mugari ibikorwa bikorwa n'Imana yose. Ivyo nivyo umuntu atangura kuraba. Ibindi ibitwama turondera vya misi yose burya n'ubuntu bw'ubukorwa buto buto. Hariho ibikorwa nyamukuru by'Imana, ari byo nuvuga ni ibindi byose biza bivomako. Ivyo bikorwa mvuga ni bibiri n'icya gatatu, mugabe icya gatatu mu by'ukuri atari gishasha. Igikorwa cya mbere cy'Imana ni igikorwa cyo kurema. Birababaza kubona abantu Imana yaraturemye kaduha ubwenge twibagira kubona no kuri nahaza Imana kubw'igikorwa cyayo cyo kurema. Abagiye mu misi uyu munsi mwabonye yuko igira isomwa by'uyu munsi bitubwira ivyo bikorwa by'Imana. Ukurema nico gikorwa cya mbere tuzi ku Mana. Iyo Imana itarema natwe nitwobayeho nitwomenye n'ivyo ari byo, nitwa turiko turavuga ibi turiko turavuga. Imana ni ijambo ry'Imana mu nyigisho ya Ekleziya turemeza yuko Imana ariyo yaremye byose. Ivyo biri mu kwemera kwacu twama tugaragaza ku munsi w'Imana. Nemera Imana imwe rudende, data mushobora byose, yaremye ijuru n'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico cyambere duherako, ni imwe kandi ibi byose tubona niyo yabiremye, ibiboneka n'ibitaboneka. Nico gituma tuzosoma 2:3 ngo isi ni y'Umukama n'ibiri kuri yo byose. Iryo ni jambo rya mbere ry'ibanze fondamental. Ibindi byose bikaza bivomako. Ibiti, amabuye, imisozi, amazi, inyoni zo mu kirere, ibikoko byo mu ishamba, ibyo dutunga mu nzu, nimba ruyabu, nimba ari kinimbeba byose n'imibu, n'ivyo nyine tudakunda bitujya. Byose byaremwe n'Imana. Byose byaremwe n'Imana. Imana niyo yatanze umuco, irema izuba, irema ukwezi, irema inyenyeri, irema abamarayika, ibyo tutabona byose. Ni mu gitabo cy'Amamuko ikigabane cya mbere. Iyo nyoye amazi nobwirijwe gukemuruka. Ayo mazi nayo Umukama niyo yayaremye. Ibi ni bya bindi umuntu ashobora kuvuga ngo je ngo simbona ivyo nokenguruka ngo bariye nibagende bajya Imana zahaye uhejeje kugutomera icupa ry'amazi. Ayo wewe yarema. Ayo mazi aguha ubuzima, uyabuze ucupfa ukanyoterwa utoshobora kubaho, ukayagotomera ngo ugasanga umuntu avuze ngo bakenguruka nibagende. Y'abarundi kandi twe dufite amazi menshi mu Burundi, murabizi dufite amazi menshi. Imana gusa izotubaza ko tutariko turayakoresha neza, mugabo twari tuyafise. Uwo mwe twahagurutse tuti wewe waraduhaye amazi, izina ryawe ni Geranda ni nahazo. Abandi nabo barafise ibindi yabahakiba kuhinga ko kuyavoma no kuyimba. Hari ibintu tubamwo ugasanga biratunaniye kubona Imana. Nico gituma mu gitabo cy'ubwitonzi batubwira ngo ils sont inexcusables. Nta na kimwe kizoza kubasigurura ku munsi w'urubanza, ngo kuko bari kwihweza ivy'Imana yaremye bagaheza bakarinahaza umuremyi. Bari kwihweza ingene byose yabitondetse, bari kwihweza ubwo bwiza bw'ibiremwa by'imisozi, bakavuga bati uko bigenda kose hari uwabikoze. Irema. Ariko Imana igeze ku muntu murabizi byabaye irema ririmo ikindi kintu kidasanzwe. Umuntu mu kuremwa murazi ko yiyumviriwe, kandi Imana mu kumurema ikimuremana agashusho kayo. Mu kumurema iramuha ubwenge. Ntuturondera umuntu wariya wewe, Imana yaraguhaye ubwenge, urafise ubwenge. Iyo ni ingabirano y'Imana, ni ingabirano y'Imana. Urafise ubwenge bwo kwitunganya, urafise ubwenge bwo kurondera ubuzima.
urafise ubwenge bwo guhingura ibintu bikaguteza imbere, urafise ubwenge. Iraguha umutima wo gushaka, iraguha agatima mpanuzi kugira ngo umenye gutandukanya icyiza n'ikibi, umenye gushishoza icyiza ikibi ugihunge. Iraguha umwidegemvyo, iraguha urukundo, igushyiramo urukundo, la capacité d'aimer. Ivyo ni ibintu by'irema Imana yaduhaye nk'abantu, kubera yuko turi abantu twabwirizwa kuri nahaza Imana. Mw'Izaburi duhora tuvuga ngo nous les vivants, twebwe bazima, ngo nituni nahaza Imana, ngo kuko ngo abapfu ntibikunda ko bayinahaza. Umuntu ari muzima rero atariko arabona ivyo, atariko arakenguruka ivyo, hari ikintu azoca abazwa. Arameze nk'impumyi, ni bya bindi avuga ngo ni naturere, ukamenga ngo naturere yarayiremye wenyine. Ntivyizanye, byose byaremwe n'Imana. Mukurema umuntu umenye ko yaguhaye umubiri. Rimwe rimwe turakunda kuyibagira, umubiri wawe urara. Yaraguhaye umubiri, amaguru, amaboko, amaso, amatwi, amazuru, umunwa, amenyo, ntashobora kuvamwa mwamwe, ntaco warigeze kwiyagira. Warariye, uzohura n'umutama kubwira ati jamenyo ntashaka hongoke. Emwe yari yarariye, yari narariye, akavyemera. Aravyemera akavuga ati nari narariye. Mugabo mu gihe tubifise, mu gihe tubona bikora neza, mu gihe ubona wiruka, mu gihe ubona ufise amaboko, uribagira ko ari umuntu yoba yacitse amaguru. Urashaka kwibagira ko ari umuntu petetre yavutse amugaye, agaca akoresha ubundi buhinga, ubundi buryo kugira ngo abeho. Kandi ugasanga we yari yakiriye, ugasanga aranezerewe, ugasanga ivyo oye aho tugeze ubu ntaco bimutwaye, kuko yoguma vyiyumvira yogwara umutwe. Mugabe ikatunanira kubona yuko iminsi yose mbyutse mu gitondo kagasabisho ko kuvyuka ko gushimira Imana. Mana yanje ndagusenga, uyu munsi ndaramutse ku bwawe. Ntawe usanga muri mwebwe ari abantu batakavutse. Ese mwese mwakavutse? Ese biravuga. Utuntu duto duto umuntu ubuzima, kubona ubu munsi ndi muzima, kuko ivyo ntavyuzi. Imana yaguhaye ubuzima. Ubu buzima rero bubonekera hehe? Mu buzima bw'umubiri. Umubiri mumenye kuhambaye, kuko umubiri niwe uduha karanga muntu. Niwe tumenya tuti uyitwa Suzana, niwe utuma tumenya tuti ujye nawe yitwa Bosco, niwe utuma tumenya tuti ujya aye aratari umujene, ujya arakuze, ujya ameze kujya. Umubiri niwe uduha akaranga muntu. Umuntu kugira tumenye atumenyera ku mubiri wacu. Nta wundi mubiri muvukanyi uzoronka. Naho ushaka kuba umuzungu, umubiri wawe n'uyo nyine. Yego urashobora kwisiga, ukagerageza ukanyukura. Hariho n'amavuta bakoresha data bakabinzobe. Naho ugira inzobe, hari usanga ahubwo bikuzaniye ingaruka mbi gusumba. Uyu mubiri wawe nukukunda, ukawukengurukira Imana. Ukawukengurukira Imana. Kubona ushobora kugenda mu kazi, kubona utambuka. Muri iki gihe nta muri twebwe benshi baraza gutaha n'amaguru. Ibitoro birakenye, amabisi aragoye. Murashimira Imana ayo maguru yanyu, ariko aratuma muja ku kazi. Ntimuce mugaheba cyane ngo babirukane. Ibitoro nta bihari, abantu barikora ku maguru Imana yabahaye, bagashikayo bakabandanya bagaburira umwana. Mbega iyo utabuyafise, ajya amataxi basigaye bariha 5 woyashobora. Tuze turakenguruka.
simbuze mu gitoro imukama nadufashe turonke igitoro n'ukuri turabe yuko agahembwe koboneka mugabo mu kurindiye iyo ndiko ndaraba abantu batambuka baja ku kazi bataha uravuga uti imana ni heza yigwe yabahaye amaguru tuza turayemera tuyashima hari ibintu twanga gushimira imana hari ibintu twanga kubona kuko umenga sinzi uruhumyi rwadutwaye rya jambo rya Pawulo ngo mwame mukenguruka bikatugora uyu mubiri urahambaye sinodondora bose urabizi usigura byinshi uyu mubiri ni wewe je suis mon corps vugiye mu philosophe ara imana mu kumurema yamushizemo na mutima wayo mu kumuha mutima itwereka ko umuntu atabayeho nk'ibindi bikoko umuntu arafise imana arafite icyo yamugize yamuremeye kuzoha umwana wayo yamuremeye kuzogiranira imigenderanire nayo yamuremeye mbere ubuzima budahera mu kumuha umutima arafise ububasha bwo gukunda imana arafise ububasha bwo kuyikorera arafise ububasha bwo gushobora kuyinezereza no kuyirinahaza akayisenga muri uwo mutima imana yaduhaye yadushizemo urukundo rwayo ubwo rukundo nabwo mufite kuri n'umutima mweranda wenyene ngo yashize mu mitima yacu nkuko Paulo mweranda bivuga ni ikete yandikiye abaromani urukundo niko rutugize urukundo niko rutuma haba imigenderanire dukenguruke inshuti n'abagenzi kenguruka kufisa ababanyi kenguruka ko y'ikibiriti kibutse kigurana ku mubanyi utuntu duto kenguruka ko ufise umuntu aguha bwakiri mu gitondo kenguruka ko ari umuntu akubwira ati mbega uragwaye kenguruka ko ari umuntu no kukugora mbere aza kukugora atabayeho n'ingorane murabaza abantu bamaze kubyara hanyuma abana batangiye gukura buke buke uza wumva yinamuye uje ndakumbuye umwana ndakumbuye umwana amukumbuye kubera iki kaze karamenagura ibirahuri mu nzu kaze kariruka azaragira ndakeneye uwo muntu angora ndakeneye uwo mu rukundo nta muntu abaho wenyine imana ntiyaturemye ngo umuntu babeho wenyine ku kaire kiwe umuntu ntiyagenewe kuba akantu k'agati kirebanga hariya umuntu agirwa n'abandi nutatugora n'ingabirano y'imana ujya muntu aza kuturamutsa nujya mbere twibagira ntacyo mbere bikanshavuza nkamutelefona ngo kubera iki wampevye abo bose barakenewe imana yaduhaye abana imana yaduhaye bavukanye imana yaduhaye inshuti imana yaduhaye abo tuva hamwe duhora duhurira mu manza imana yampaye n'abari groupe kanaka n'abari club kanaka kuko bituma mbaho muri iyi si y'abazima kuko kubaho no kubana n'abandi ukubaho no kuba mu bandi mugabo cyane cyane ukubaho no kunywana n'Imana kuko Imana niyo ya mbere duhamagarirwa kugiranira ubucuti Imana yaduhaye umutima wo kwemera wone navuze iduha ukwizigira iduha gushobora kugira ingeso nziza tugashobora gukunda ukuri no kukugwanira tukarondera ubutungane Imana iturema ibarema ari umugabo n'umugore ivyo muravyibuka kugira ngo bunganiranire ibarema mu budasa muri uko kuzuzanya bubake umuryango muri uko kuzuzanya babumwe muri rwa rukundo rwitanga rwa rukundo ntagereranywa rwa rukundo ntasubirizwa rwa rukundo ruhebuje aho umugabo n'umugore bakundanye bagashinga ubwabo bacikumwe by'ukuri bagasangira byose gushika gupfa yabaremeye ukunywana ibaremera mbere ukurondoka muri ubwo budasa bwanyu yabahaye ububasha bwo kurondoka
hari igihe gusa twigira abahinga, turiko turasaba umwana turakubita ibisabisho, turiko turasaba ngo tuze turongore, ngo tuze turongorwe, turakubita ibisabisho, twejeje kurongorwa, twejeje kubyara abana 4 ngo batubanye benshi, tugaca dutangura mbere no kwitoga. Vous imaginez umuntu udashobora kwiremera, umuntu uhabwa n'Imana, umuntu wigeze gusaba wambaza Imana n'amavi ugashira hasi, hanyuma agacagera igihe ugaca widoga. Murone nk'uyu mwana aje gukora iki? Ega basha, nk'uyu aje gukora iki? Tumaze kugira 3 bose, uyu aje gukora iki? Abantu rero uko tumeze, nico gituma hari ibintu bizotugora kandi bitugora. N'ububasha bwo gutangarira. Muri mwebwe nta Eugene Marie ari ngo yari enceinte pour la première fois. Murazi ngene atangara. Murazi ngene umugabo yashobora gutera inda aba fier. Kabundi ndashoboye. Hajya ni jewe nayiteye. Oya dore sibyo. Muratubwira muduhete mwe. Ubwa mbere kunda ya mbere umugabo ariraba kira bati kabundi ndi capable nayiteye. Ubwa mbere ninde yakwemeza ko uzobishobora, ninde yakwemeza ko bikunda. Yego birashobora kudakunda kandi hari igihe bidakunda, hari igihe bidakunda. Ni ibyo ni ibintu twibagiza. Umuntu ntakenguruke ntabone itunga Imana yamuhaye. Ni bimwe muri naturel yahiye, ni iby'umukama. Imana niyo yabiduhaye, nuko gusa iby'Imana yaduhaye yakoze itaza kwiyamamaza ngo bivuge, duca tuvyorosha tukumva umenga ni ibintu twakoze ku ngufu zacu, tukibagira yuko Imana hamwe navuga ati yaduhaye umubiri, yaguhaye amagara yo gushobora ibyo byose, yaguhaye gushobora gukura ugashika mu bigero, yaguhaye ubwo bushobozi bwo gushobora guhura n'uwo mwubakanye ukaza kumuresha kandi akakwemerera. Nta na kimwe cyemeza ko yari kwemera. Umwakira n'ingabirano Imana iguhaye. Muganga yavuga ngo ngo jewe unakuze rimwe gusa jeje muragaba reka hari igihe haza n'Imana igakimutwara cyangwa ikamutwara n'ibyo n'ubugeni butabaye. Byose birabaho murabizi. Imana yarabahaye ibyo byose utunze kuva ku mushatsi gushika kwino, byari ibyo gushimira Imana byo. Uyu munsi uri kurahema nizi mwebo duhema nizi Imana yonze subirako, twese twatugiye ivyo Imana yabigize kubw'urukundo kwayo atakindi kibitumye. Umugeni rero, umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe n'ingabirano Imana yaguhaye. Ce sont des dons, ce sont des dons. N'ingabirano Imana yaguhaye. Inzu ufise, akazi ufise, kugifise amagara yo kugira ibyo kugakora, ibitunga wowe ufise, naho wowe utagafise uronka ibiraka rimwe rimwe cyangwa uzokaronka kandi peut-être uri muri chômage. Niba ufise ikinga, niba ufise pikipiki, niba ugenda n'imodoka yitwa gute, byose byavuye mu by'Imana yaremye. Byose n'ingabirano y'Imana. Nk'abubatse rero mutegere yuko umugabo, aha ni Paulo Mweranda mu baruwa ya mbere yandikiye abanyekorenti ikigabane cya 11 umurongo w'7 avuga ngo umugabo n'agashusho k'ubuni n'ahazwa bw'Imana, ngo umugore nawe ngo n'agashusho k'ubuni n'ahazwa bw'umugabo. Harimo kuba agashusho kiri n'ahazwa y'Imana, mugabo akaba yuko umugabo n'umugore bubatse umwe agashusho abagashusho kini n'ahazwa y'uwundi, kuko umugabo arongoye uwo mugore wiwe acamushikana mu rundi rugero, akamuha izina rishasha, akitwa umugabo, akitwa senaka.
mbere akazokwitwa n'umuvyeyi amaze kuronka abana. Umugore uko nyene, umwe niwe aha ashikana mu wundi mu rugero mwiteka. Abavyeyi bavuga ngo kera ntibabubanye tuku, ariko baririmba abana babo ngo wewe washize mu bavyeyi, wewe washize mu bavyeyi, ariko akimbagiza umwana wiwe. Niko n'umugabo cyangwa umugore afisa urugero yagushizemo, niko n'umwana iyo muvyaye arafisa urugero agushiramwo, nkuko n'umwana nawe abakeneye akanezerwa kubona afisa abavyeyi. N'ingabirano y'Imana. Umugore w'ingeso nziza nico kimwe n'umugabo w'ingeso nziza, afisa agaciro n'itunga rirengeye agaciro k'ubuyenge, nimba k'inzahabu cyangwa ifeza vyoshize ushize hamwe. Ariko turazi neza yuko ivy'Imana yaremye ngo vyari vyiza cyane. Ivy'Imana yaremye vyari vyiza. Shetani iraza iza kubitoba, iza kubononera. Shetani iraza ibata mu rudubi, baca bakora ikizira barenga ibwirizwa, baza kwisanga bari gusa, haba inkurikizi nyinshi. Ariko Imana ntiyabahevye. Imana yacigira umugambi wo kuza kubacungura.